Ndabaramukije ndabaha n'ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi nyita etre immedio liberté financière canke unyite umugwanyi mu bijanye n'ubutunzi afise umuhigo munini wo gushikira kwiterambere ndetse no kukwigenga mu vy'ubutunzi. Murakaza neza muri royaume de l'économie, l'éducation financière, nouvelle génération la 2026. Kuri mikro Elize Venal, episode ni ya mbere nayo icigwa ni ca gatanu, aho duheruka na ca kane. Hari ikibazo kibaza ngo n'ivyahe biganiro vyiganje mu mvugo no mu biyago mugirana na bagenzi banyu, kandi n'izahe mbuga hwaniro kandi n'ivyahe biganiro ukurikirana mu buzima bwa buri musi iyo usuye imbuga. Inyishu sinshaka ko uyima, ahubwo nuyihe wewe nyene muri 2026 31 Desembre uzogaruke umbarire muti ubuzima bwarahindutse kandi bwarahindutse kubera yuko bugeze kure. Twinjire mw'idonido y'icigwa c'uyu musi. Imyumvire myiza yihutisha iterambere ry'ugwaruka, mu gihe imyumvire mibi ihindura cane kandi igashira kure ugwaruka iterambere ryabo. Inyitwarire tugira si irondirondi canke umuragi ariyo heredité, oya haba namba. Sinshobora kwitwara nk'uko papa yitwara, mama yitwara canke mushikanje yitwara, onkle n'abandi. Oya, inyifato si ikintu kimwe mu bigize umuntu, ariko ni icy'ingenzi ku buzima bwiwe mu isi, kuko arivyo bimutuma atsinda canke atsindwa. Wanyumvise neza? Ntabwo ushobora kuvyuka umunsi umwe ugurura indege ngo ni kubera ko ufise imyitwarire myiza. Hibambewe, nta nubwo ushobora kubaka urugo kubera yuko wagwinjiyemwo uri isugi. Oya haba namba. Ubumenyi, gukora cane, kwamiza ko hamwe n'inyifato nziza ugera kure koko mu butunzi, naho wifuza kugera uko vyogenda kose, ari navyo vyogufasha kubaka urugo rwawe kugira ngo rushobore kuramba igihe kirekire. Ikindi naco nuko uko woba ushoboye kose mu mwuga, impano ndetse n'imvugo zisize umunyu mu kuvuga indimi n'ibindi, byose ni byiza pe, ariko udafise imyitwarire ibereye byose ni ubusa. Yego, kenshi dutuka Satani ndetse tukereka Imana ko ari we atumye byose bitubako, ariko haraho ikiremwa muntu kironka inyishu y'ibyo kiba cakoze. Ikibabaje, benshi ntibazi ko ibi bishobora kuba ari inyishu z'inyifato baba bagize, bakama bata amakosa kuri Satani, bakama bashira amakosa ku bavyeyi babo, bakama bavuga ko ari leta ibangiriza kugira ngo bashobore kuba botera baja imbere, bakavuga ko ba onkle babo babariye ndetse badashobora kubafasha kugira ngo bamwe boshobora gutera imbere. Ico si ikiza, ni inyishu y'inyifato n'ingingo ukora buri munsi. Mugenzi, ntabwo ari akaranda. Reka turabire hamwe aka karorero. Mama wawe arakubujije kugenda ijoro no kunywa izo utazi ndetse no kwambara izo utazi ibegi. Bukeye ugasama inda, hama wa muvyeyi akabura ubushobozi bwo kugufasha ndetse ugatabwa mw'ibarabara, ukabaho nabi, ubuzima utigeze wipfuza. Nyuma ukaza ukavuga ati ngo Satani ni umugome kandi inyifato zawe arizo zagushikanye ku camwa ufise uyu munsi. Oya,
reka kutubesha uvuga ko uyu canke uriya ariwe mubi ku buzima bwawe, ahubwo inyifato ufise uyu munsi nizo ziguha resulta y'ukungene uzoba umeze ejo. Imyitwarire ni akantu koroheye gatonya cyane, ariko kagukwegera ibikomeye mu buzima. Imyitwarire ishobora kukubera umugenzi mwiza canke umwasi w'ubuzima bwawe bwose. Rwaruka, igisi tugezemwo biradusaba guhindura inyogo, kuko amazi si yayandi. Twahereye mu bitekerezo bituyereramwo, tuza mu majambo tuvuga hamwe n'inyifato tugira. None vuba cane reka dutangire turaba igitangaza c'ubukene, umubanyi mubi cyane kugwaruka rw'uyu munsi. Iterambere ni intambuko bagenzi, aho nyene ugeze, nimba uri ku myitwarire myiza ndetse nimba ufise intumbero yaho wifuza kugera, ndakubwije ukuri ko uzohagera. Ntushobora kumbarira ngo mbega Elize na yahe mamiliyoni ugezeko ku buryo ushobora kuvuga ivyo vyigwa, canke na yahe ma etaje, amamodoka ndetse n'ibindi. Oya, iterambere ni intambuko tugenda buri munsi dutera tugana ku kwigenga k'ubutunzi, ico nise liberté financière. Ego nivyo, kuko birashoboka. Ico utaramenya ni uburyo ushobora kubyitwaramwo n'ukungene ushobora gukora. Ndabashimiye, ndabakengurukiye ukaba ugeze hano muri iki cigwa. Ndizera nakekeranya ko ukuyemo isomo ryo gufasha mu buzima bwawe no kwitwara, ndetse no kugira ngo ushike kuri ya ntumbero nziza. Woba uri mushasha uguye muri ibi biganiro, ntukekeranye no gukora sabone, kubisangiza abandi no gusiga ubutumwa, ico twokwigaho ubutaha. Utokongera kuvuga ngo iterambere urishikako umunsi umwe urikoze. Oya, ahubwo iterambere ni procedure. Ndabashimiye, ndabakengurukiye. Nkuko bimenyerewe kuri mikro, ni Elize Venard. N'allez ni à gauche ni à droite, à le lendemain jusqu'au rendement. Merci beaucoup.